mu makonseri ya Satubi novuga ko mwari mufitaniye kontra ko ariko Diki Mateo yavuye kwa Satubi kwa Satura umuntu ariko arakurondera ashira kuriha ku mafaranga ngana gute amahera uvuga ati yasinoja munsi yaya mafaranga bamenyesha abandi badanseri ego cari ku mutima ariko naravuze yuko nzakivuga ku misi ni ryambere ukivuza ariko shaka ndakivuge rero abantu bacumve ni ryambere ukivugiye kuri TV nini ni bwambere ukivugiye kuri TV ya Manoti ya Manoti TV akana kana atari bwavuge Diki Mateo agira avuga no munsi kuri kamera ya Manoti TV nkuko nari nabivuze ndabivuge ego wa Manoti Noti kwa Manoti Noti kwa Manoti Noti Wasapa nguzi wa Manoti Entertainment tunaita Manoti promoter behind camera ndiko ndabona ivyo mudashobora kubona ivyo mudashobora kubona biri nyuma ya kamera ni Jaden Smith aramfisha the super cameraman hamwe na DJ Commodore kurundi ruhande no musinazanye aba cameraman babiri no musibuka ivuga ikiganiro cyo no musi nticoroshe mwibaza turi hehe turi mu gisagara ca Bujumbura nariko ndatembera ukuntu ariko ndahura n'abatipe babiri basanzwe bakurikirana ibikorwa vyacu vya Manoti TV baravuga ati reka tugende ukoranye ikintu abo batipe nabo sabandi no batipe badansere batavyoroshe nibaza mabona ku ruhande rwanje kuri muhande rwanje bona uwo bita Diki Mateo kurundi ruhande hari umutipe ntasanzwe menyera ariko ngira ngo we waraza kutubwira Diki Mateo vipi yes safi kabisa umeze neza yaga okay rasta vipi nawe safi boss umeze neza ndashimima hajya Diki Mateo ndamuzi n'umudansere yakoze ibikorwa bigiye bitandukanye afise video nyinshi ariko arakora hajya nawe usanzwe ukora iki ndi mu producteur urashobora gutuza akacu gatoyana nyarya ko tubona induru y'urujana uruza ko mindugo iguma ya ndi mu producteur ndamukorera video mu lab location hose ndondera ngedita video amangamu yes we edita video uno mu director wa Diki Mateo urashobora kwibwira ko abantu batakuzi urashobora kwidekiriva umuntu kubwira idekiriva urashobora kwibwira abantu batakuzi Diki Mateo ni muntu ki yes ku bantu batanzi ku bantu barabandi twakoze ariko batanzi nitwa Diki Mateo nkaba ndi umudansere nkaba nserukiye zone ya Buterere nyene ibintu ngivyo yes unkuvuga muri uwo mwuga wo gutamba muri iyo talent yawe yo gutamba baraguteye kugira ngo userekire abadansere mu Buterere canke baserukiye ku bindi bintu ndumuzerukizi nyene kubera giye kuraba mu bantu bariko barakora muri zone yacu ya Buterere ucubibona kubera hari undi mudansere wabonye ava mu Buterere akazaka kugira amanoti yo sanguze nikuvuga rero kubera we wariravye urabona ati ibikorwa byanje ndiko ndakora ko ibikorwa byanje nkora ndabona kari je nserukiye zone Buterere yes natwaye ama concert menshi ego natwaye ama concert menshi natwaye nagize ahantu henshi urumva aho mba ndavugwa ibintu birazwi yuko ujya mu peti akora neza kandi nk'umutwazi nyene ego nk'umuntu yatwaye ama concert menshi bamuvuze kenshi nuko birazwi ninyarya ko uciye no kuri TV ya Manoti Entertainment na hari ryambere uciye ko ariko ndazi benshi bari bamuze uko twari dukunze kumuvuga no mu tipe Diki Mateo ko tuzomurondera igihe kimwe dukorana no munsi twagize ko ryo gukorana nawe hajya Diki Mateo wagiye ukora mu ma concert menshi ukora mu ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye indirimbo ya nyuma heruka gutamba muri no misi y'umusare azwi cyane yo bari indirimbo yi nka Generator Bidondo ego ya Generator Bidondo indirimbo bayita gute izina sindayizi kubera nirasohoka Disney amakava twakoze ni video twakoze ego kuri uyo muririmbyi ego yandonde turakorana akazi ariko izo video ntiturazisora kubera n'indirimbo izasohoka na zina novuga we batararivuga cyangwa na kintu no shiramo bobo batarabishira okay hajya muri concert hajya umuntu akuronde uje gutamba muri concert muvuge nk'abantu bari ko rakurikirana ba Manoti TV turafise abastari benshi akurikirana ba Manoti TV aba manager benshi akurikirana ba Manoti TV n'abandi bagiye batandukanye barashaka kubaza ati uwo mudansere shaka kumujana muri concert yanje navuga ati reka namushire muri concert yanje umuntu ariko arakurondera ashira kuriha ku mafaranga ngana gute amahera uvuga ati yasinoja munsi yaya mafaranga ico kibazo vraiment kiragoye ariko ego twagerageza kukishura urabona tuvuze ngo iyo nibanga ryanje ariko wanshaka ngo ngende muri concert ziwe yondendera inbox tukavugana nta kibazo ariko sinoca mvuga ngo amafaranga naya niyo sinojaho munsi cyangwa ya naya niyo nogendera ko ariko yandondeye yoza tukavugana
ni inbox gusa umuntu ashaka kurondereye gukora he uko hani kuri TV ya Manoti Entertainment umuntu ashaka kurondera Diki Mateo nawe yo mukora he yes ni hajya nyene mba mu buterere niyo mba mu buterere nyene umuntu wese ashaka kundondera akifuza kundonga cyangwa mu maclip nk'abaririmbyi nk'abande sahano henshi bonsanga ndi mu buterere ajya urakoresha Facebook ariko yes ndakoresha nk'umuntu akurondeye ko hari abantu bashobora kuba ati mu buterere hongora gushika no manza kuvugana nawe tukavugana kugira ngo numva amahera ashobora kwaka Diki Mateo nk'umuntu akurondeye kuri Facebook mukaganira byo kunda yes byakunda tubwire izina ukoresha kuri Facebook yes my name is Dick Mateo 257 kuri Facebook on YouTube Dick Mateo 257 Instagram ni Dick Mateo 257 no kuri WhatsApp ni numero nye ni numero isanzwe yes urashobora kuja kuri YouTube ukaja kuri Facebook ukaja kuri Instagram ukandika Dick Mateo 257 amukashura gutora no mutive mukayaga ibintu bigiye bitandukanye nabwiye ko turi mu gisagara cya Bujumbura naje ndiko nyene ndatembera uko nyene mpiga ngene mpiga makuru uko mubizi nakazu kacu ka misi yose niho naca mpura nuno mutipe navuga ntereka tugende tuganiriye aha ari ikintu nashaka kuvuga ndabamenyesha abandi badansere ego cari ku mutima ariko naravuze yuko nzakivuga ku misi ni ryambere ukivuza ariko shaka ndakivuge rero abantu bacumve ni ryambere ukivugiye kuri TV nini ni ryambere ukivugiye kuri TV ya Manoti ya Manoti Entertainment akana kana atari bwavuge Diki Mateo agira avuga no munsi kuri kamera ya Manoti TV aha nashaka gukonsa abadansere urazi turabadansere ariko tudakundana tudafite umutima wo kuvuga reka dukundane donc wasanga umudansere arabizi yuko muva hamwe mwese cyangwa mutava hamwe mukora ikintu kimwe kandi barazi yuko igihugu kitadushigikiye kitadushigikiye turiko turagerageza kwikorera iwacu nyene turabe yuko ari ahantu togera nashaka kubabwira ugasanga umuntu arazi yuko musumbije arazi yuko pako bingiwe unamushinda ariko agashaka vraiment gusa akaguponda gusa ujya mu peti n'umubono ujya mu peti ngo arishira ujya mu peti nuku ibyo bintu nashaka kubabwira abandi badansere vraiment byo bavamo bakarika gukora ibintu by'amanyanga bagakundana bagafashana bakavugana neza urumva uzi kujya muntu hari ikintu yomfasha ukamukwirikura ukamusaba ebana je shaka yuko tukorana gutya urumva ugasanga amagambo mu badansere ni menshi abantu badakundana kandi turabadansere twese ibintu vya derance n'ikindi kintu no saba vraiment nk'abaririmbyi tuba twifuza support nini ya kubaririmbyi urumva nk'abasatbi nk'abande umuziki bawuririmba kugira abantu batambe badatambye bumve amagambo arimo ya ubutumwa bashatse gutanga kugeza ku bantu siko rero urumva ko umuziki ufite ikintu nyamukuri kuri dance isano na dance rero ikintu twosaba gusa mu baririmbyi mu musical ari aba president ba musical mu Burundi badufasha gusa bagabi bakatwishira ko natwe na dance ibaho kandi kenewe muri no muziki ikirakine muri no entertainment na concert yo batamu dansera hari atamu dansera hari Bulgari na iyo concert urumva nibije bibaho badushigikire badufate ku mugongo n'abadansere tubanze kwanza natwebwe dukundane tumenye yuko twese turi ikintu kimwe ama collab no shaka gukora na collab n'umuntu kanaka cyangwa Frankiri yokenera gukora collab na Floko akifuza gukora collab na Akim arabadansere benshi cyane ajya wavuze ngo mu badansere mugasanga mu dansere muva hamwe aho gukurikirana ibikorwa byawe ngo nabikunda bigireshe ugasanga ari karayiponda Diki Mateo byo bimaze kubaho ko ivyo bintu kenshi urashobora kuvuga izina ry'umuntu amaze gukora ivyo bintu imbere ya kamera za Manoti TV iyo ni banga ryanje ariko n'umudansere muva hamwe tu n'umudansere tuva hamwe nyine n'abadansere sumwe cyangwa se babiri ni benshi cyane baponda ibikorwa vya Diki Mateo baponda kandi babizi yuko ujya mu type ari ahantu yageze ari ahantu pako bingi ari byinshi yamaze gukora twebwe tutazobishika kurumva bagaca bashaka bapinga ijyamano yawe gusa kugira nihagira ahantu uja cyangwa nihagira ahantu ujabuka kugenda ahandi nihagira ahantu gera Diki Mateo nko kubibazo twari kukubaza ariko tutakubajije wari wifuza kuvuga imbere ya kamera za Manoti TV urashobora kwibaza ico kibazo ukanacishura nk'ivyo bintu bitaho ko umuntu yibaza kishura ariko urashobora kwibaza ico kibazo mukanagira ukanacishura ikibazo twari kukubaza ariko tutakubajije cyane ikintu wari wifuza kuvuga ariko mu masegonda 30 ariko utavuze yes ni byinshi vuga ni byinshi avuga bikuru nko mu masegonda 30
Yes, ni byinshi ntitwobasha kubivuga ngaha. Yego. Urumva hari byinshi gusa by'amanyanga nyene biba mu muziki dukora bitari urumva biri positive. Yego. Biri negative biri negative. Urumva ni byinshi gusa ariko ibindi tuzagenda si bwa mbere tuzakora ama interview tuzogenda dukora byinshi n'ibindi tuzogenda tubivuga buke reka tutarangiza ikiganiro hari ikintu nibagiye Diki Mateo warigeze kuba uri muri staff ya Sat-B warigeze kuba utamba mu ma concert ya Sat-B novuga ko mwari mufitaniye contrat ko riki Diki Mateo yavuye kwa Sat-B kwa Satura ko riko yavuye kwa Sat urazi hari ikintu kimwe navuga yego twagiye turahashika yego ndatambamo ariko nta contrat mwari mufitaniye nta contrat none mwaca muhembana gute nkuko nari nabivuze ndabivuge yego ari umuntu agukoresha kugira arazi yuko wewe ari umustar yego agashashaka umukorere hanyuma ucuhunguka nabo bustar inyungu nukuvuga agafaranga gasigare wiwe agafaranga gasigare we nawe nkaga hit ariko usiga uronge hit vya bintu baba bavuze ko ushobora gutaha wanezere ngo wakoza agahit ariko mufuka atani igihumbi kiri ariko gusa no vuga vraiment bareka amanyanga kuva uvuye kwa Sat-B nta yindi rebo yoba yaragutoye kugira ngo mukorane ubu ndi kwa Generator Bidondo ndi kwa Generator Bidondo kandi n'umuntu akora neza n'umuntu ari bon vraiment na kabayo no mushirako n'umuntu naho tuvuga dafite ibyahatari ariko aragerageza kukwereka yuko afite umutima w'urukundo ngira yuko abaririmbyi bogira umutima w'urukundo nkawe bogera ahantu ku rwego novuga bana none muziki wogira aho ushitse none muziki turimo wogira aho ushitse bagize urukundo nko kwa Generator Bidondo togera kuri ego Diki Mateo reka tugushimire cyane. Yes, thank you so much my friend. Ego Rasta nawe naho tutakubaje byinshi gusa twumvise ko uri umudirector wuno mutipe kandi usanzwe nabishoboye ajya go kwibutsa izina ryawe bari ko baradukurikirana. Jennifer Franklin Hart. Witwa Franklin. Yes, usanzwe ukorana no mutipe nyene ukora mu buterere. Yeah. Yes, reka tubashimire cyane mwe mwadukurikirane tugushimire cyane warakoze cyane wamusugira subscribe kuri channel yacu ya YouTube utarabikora reka tugusaba ubikora no munsi kugira ngo ubandanye tuhereza amakuru agiye atandukanye nari kumwe na Diki Mateo kuva mu buterere ariko twahuriye ahantu mu cyarama ndavuga nti reka tukora akantu turakunda cyane mwe mumaze kugira subscribe kuri channel yacu ya YouTube utarabikora shira kubikora mugire manota na manote nta nshuti nkamwe nari kumwe na Manoti Promoter behind camera ndiko nabone kujya mudashobora kubona ibyo mudashobora kubona ni cameraman Jaden Smith Francis de Super cameraman kuri nduhande ni DJ Commodore aba cameraman babiri turakunda cyane nta nshuti nkamwe bye bye be blessed wa manoti note pangwa manoti note pangwa manoti note pangwa